Ndakuramukije nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure, utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende, ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi hatana kamwe kavuyemwo. Iyi ni intahe y'umusirikare yagwaniye muri Zaire, ni ukuvuga Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo y'ubu ku ntwaro ya Perezida Buyoya. Ati ndabaramukije, jewe nahoze mu gisirikare c'u Burundi, ubu narakukurutse. Maze iminsi mbona mwandika ku makuru y'abasoda b'u Burundi bari kugwana na M23 muri Kongo. Ndabashimiye kubera mudufasha kumenya ivy'amaradiyo aduhisha hano mu Burundi. Iyo nsomye ayo makuru hari ivyo mbona bisa n'ivyo twabayemwo igihe Perezida Buyoya yaturungika muri Zaire ya Mobutu mu mwaka w'1996. Hari ibindi mbona bitandukanye navyo. Mu ncamake ndakwandikiye kugira ndakubwire ko mu vyo utwandikira harimwo ukuri kwinshi cane, ariko hariho n'ibindi mbona ko mwihenda kubera mutazi ibindi bihe igisirikare caciyemwo. Ndipfuza kubaha umuco mushobora kuba mudafise, ariko kandi mbandanya kubashimira kubera ivyo mukora bifasha abasirikare kugwanira agateka kabo. Nanditse no mu ntumbero yo guhanura abategeka u Burundi. Abatwara bokwama bibuka ko isi yahindutse cane, ubuhinga ngurukana bumenyi bwatumye ata banga rikibaho. Abategetsi nabo nibige kurongora igihugu mu muco, kuko bitabaye gutyo amakuru ahabwa abasoda azoba mabi bibace intege ku rugamba. Norangiza mpanura abategetsi kwiga neza ingaruka intambara ya Kongo ishobora kugira ku Burundi. Si ubwa mbere abasoda b'u Burundi barungikwa muri Kongo. Iyo uriko uravuga ko abasoda b'u Burundi barungitswe muri Kongo, umenga ushaka kutubwira ko ari ubwa mbere bishitse, ariko sivyo. Mu myaka ya za 60 ku ntwaro ya Perezida Michel Micombero, abasoda b'u Burundi barafashije Perezida Mobutu kugarura ibice vyo mu buseruko bwa Kongo vyari vyigaruriwe n'abaroberi ba Pierre Murere ndetse na Gaston Sumiyaro, ariko iyo ntambara ntayo nabonye nanje ndayumva gutyo. Mu mwaka w'1972 Perezida Mobutu yasubirije mu ndumane Perezida Michel Micombero mu kugwanya abaroberi bavugwa ko barimwo n'abahoze bayoboka Murere. Sinzi ko muzi ko Micombero afise ikibuga c'indege kimwitirirwa i Bukavu be n'ibarabara i Kinshasa. Nta wundi mukuru w'igihugu n'umwe w'u Burundi yigeze aterwa iteka ryo kugira ikibanza kimwitirirwa hanze y'u Burundi. Vyose vyavuye ku mfashanyo ya gisirikare u Burundi bwahaye Kongo ku ntwaro ya Micombero. Ku ntwaro ya Perezida Buyoya, abasirikare b'u Burundi barasubiriye kurungikwa muri Kongo. Ico gihe yari yitwa Zaire. Hano nza kubabwira ivyo nzi neza niboneye kandi nabayemwo nk'umusoda w'u Burundi. Mu mpera za Mukakaro umwaka w'1996, Majoro Pierre Buyoya yaratembagaje intwaro ya Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Atanu ukwezi kuhaciye intambara yo gutembagaza Mobutu yari itanguye. Ikiroberi kirongowe na Laurent Desire Kabila citwa AFDR carateye Zaire, ariko nticari ikiroberi gisanzwe kubera cari gishigikiwe n'ibisirikare vy'ibihugu bitatu harivyo Ubuganda, u Rwanda n'u Burundi. Abarundi twagwaniye hamwe n'abasirikare b'u Rwanda ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Jewe naragwaniye mu bisagara vya Karemia ndetse na Moba. Muri iyo ntambara twarahaburiye abasoda benshi cane. Umusirikare wese yagendana umufuko wa plastique wirabura, wari umufuko muremure udapfunze hepfo no haruguru. Umusoda apfuye twaca tumushira muri wa mufuko tugapfunga n'umugozi hepfo no haruguru, tukamuta mu nzira tukabandanya urugamba. Ico gihe ntitwari dufise umwanya wo guhamba umusoda, twamuta mu nzira. Umuryango waramenyeshwa ko uwabo atakiriho, ariko ntiwabona ikiziga. Hano muca mwumva ko hatari ubwa mbere bishitse ko ibiziga vy'abasoda bidatahanwa. Abandanya agira ati twagiye muri Zaire kugwanya CNDD FDD, ariko twasanze twarayikomeje. Muri iyo ntambara abasoda b'u Burundi bari bagiye kugwanya abaroberi ba CNDD FDD. Twebwe ntitwageze i Kinshasa nk'abasoda b'ibindi bihugu, twari ducunze aba CNDD FDD kugira tubaheze kandi tubabuze kwinjira mu Burundi bava muri Zaire.
Ni ukuri ico gihe twarabarwanije bikomeye baratabaromoka mu mashamba ya kure. Murazi ko mu nyuma ivya Kongo vyaparanganye Laurent Desire Kabila haracanamwo n'abamufashije gushika ku butegetsi, aca atangura kwica abatutsi n'abanyamulenge, niho haduka intambara ya kabiri ya Kongo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda n'umunani ho twari muri Kongo dufasha umuhari RCD wari wigaruriye ubuseruko bwa Kongo. Muri ico gihe ibintu vyarahindutse rwose. CNDD FDD yifadikanije na leta ya Perezida Kabila, igisoda cacu naco gifasha umuhari RCD. No muri iyo myaka CNDD FDD twarayirwanije rwose turayibuza kuza hafi y'u Burundi. Ariko aho kuyiheza twasanze CNDD FDD twarayikomeje. CNDD FDD yaciye ironka ibirwanisho bikomeye yahabwa na leta ya Kabila, ironka uburyo bw'amafaranga, yongera irakorana n'ibihugu vyari bishigikiye Kabila arivyo Zimbabwe, Angola ndetse n'ibindi. CNDD FDD yari ihejeje kuja ku rundi rugero ataho ruhuriye no kuba ikiroberi gisanzwe. Ku bwanje aha niho n'ubutegetsi bw'uno munsi bushobora kwihendera. Abasoda b'u Burundi bakija mu ngwano muri Kongo ku ntwaro ya Perezida Ndayishimiye, bari bagiye kugwanya Red Tabara na FNL ya Nzabampema. Ivyo vyari vyumvikana, ariko kuva binjiye mu ntambara ya M23 barashobora gusanga bakomeje abaroberi. Sindabizi uko biriko biragenda ubu, ariko imihari y'abaroberi nayo ishobora kwifadikanya na M23 ikahungukira ibirwanisho, amafaranga no kumenyera intambara. Mu gihe leta y'u Burundi ifashije uruhande rumwe rw'abashamiranye, nayo yokwitega ko urundi ruhande rushobora kwakira abarwanyi b'imihari ya gisirikare igwanya leta y'u Burundi. Ubudasa bw'izo ntambara zibiri. Ndavye ivyo mwandika hariho ubudasa ku kungene abasirikare babona izo ntambara zibiri. Niko na twebwe twarapfa cane mu gihe c'intambara yo muri Zaire, kandi vyari bibabaje ko tutashingurana iteka abasoda bacu. Ariko yari intambara dutahura. Kurwanya ikiroberi ca CNDD FDD twarabitahura. Muribuka ko intwaro ya Perezida Buyoya yabita TTG, Groupe Tribalo Terroriste Genocidaire. Twari twumva ko tugiye kugwanya abatwiciye abacu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu, abishe abacu bateshejwe izabo i Bugendana. Twaba twumva ko turiko dukingira imiryango yacu kugira aba CNDD FDD ntibaze kuyihonya. Kubw'imiryango yacu twarumva ko twiteguriye gupfa. Ubu sico kimwe, urungitse abasirikare b'u Burundi kugwanya M23 ntibumva ico bagiye kurwanira. Abarundi ntibabona aho bahuriye na M23, nta bwoba bafise ko izoza kubahonya. Abasoda ntibatahura ingene barungikwa kugwana mu gihe igisoda c'u Burundi naco cagiye kubanguranya leta ya Kongo na M23. Ku musoda nta kintu kibi nk'ingwano ajamwo adatahura. Ubundi budasa buhagaze ku mpembo baronka. Ubu abasoda b'u Burundi baramenyereye kuja muri Somalia ndetse no muri Centrafrica. Barazi uko bahembwa mu bikorwa vyo kugarukana amahoro hanze y'igihugu. Twebwe siko vyari bimeze. Ntitwari bwigere tuja gukorera amahera hanze y'igihugu. Nta cari gutuma twitega iyindi mpembe idasanzwe. Muri Kongo abasoda b'u Burundi babwirwa ko baguzwe amahera menshi, ariko ntibayabone. Ni ukuvuga ko basa n'abagizwe abacangero, ariko ntibabone amahera baciye. Ico ni ikintu kibi cane ku musoda, birashobora kuvyara umugumuko mu gisoda. Mu nkundire ndabibutse ko igihe aba CNDD FDD bikurako General Jean Bosco Ndayikengurukiye, mu vyo bamwagirije harimwo ko yariye wenyene amahera bahawe na Kongo ya Kabila. Uyu munsi Ndayishimiye ariko yagirizwa ko arya wenyene amahera ahabwa na Perezida Tshisekedi wa Kongo. Birashobora kumugora. Gusozera, kuba u Burundi bwararungitse abasoda muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo birasanzwe, si ubwa mbere bibaye. Kuba abasoda bapfira muri Kongo, bamwe ibiziga ntibiboneke navyo si ubwa mbere bishitse. Uko leta itemera ko ifise abasoda ntabwo ari ubwa mbere bibaye. Na Perezida Buyoya ntiyigeze yemera ko afise abasoda muri Zaire. Burya ibihugu vyose birakora des opérations secrètes, ariko abategetsi b'u Burundi bohagabira. Ntivyoroshe gutwara abasoda mu ntambara batumva.
biragoye rwose iyo abasoda biketse ko uriko urabagurisha leta iravye nabi izosanga yakomeje rwose Red Tabara mu kuyiha abo basangira intambara mu nyuma leta irashobora gutangara igasanga abasoda bayo baragiye kwifadikanya na M23 mbona bisa no gukina n'umucanwa mushingantahe sinzi uko muzokwakira intahe yanje ariko ndipfuza ko mwoyimpera abarundi kumbure ntihobura uwo ifasha ino ntahe ndende nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya uri kumwe natwe ndakwipfurije kubandanya uragira weekend nziza ndetse no kugira uwa gatandatu mwiza